Mwaramutse. Uno musi turabire hamwe insiguro ya Délai Moyen de Paiement, kimwe mu byo ishirahamwe ritegerezwa kuza riraraba iyo riko rirakorana n'abakiriya baryo. Délai Moyen de Paiement ni kiringo ngereranyo bifata umukiriya wanyu kugira ngo abarihe. Bivanye n'umukiriya, ico kiringo gishobora kuba kinini canke gito. Ivyo navyo bishobora kuva ku mvo zitandukanye. Iya mbere ni nk'iy'abakiriya batararonka amafaranga yo kubariha. Dufate ko ishirahamwe ryanyu ryarongetse amafagitire ku bakiriya batatu itariki 15 za kuno kwezi. Umwe akariha mu misi 10, uwundi mu misi 20, uwundi mu mezi 2. Iyindi mpamvu ya kabiri ihagaze ku mategeko yo mu kazi. Dufate ko umukiriya afise amategeko yo mu kazi maremare. Navyo nyene birashobora gutuma amafaranga ateba gusohoka kugira ngo abarihe. Kumenya Délai Moyen de Paiement y'umukiriya umwe canke abakiriya bose muri rusangi bifasha umuyobozi w'ishirahamwe kumenya ingene azogenda arariha imishahara, ivyankenerwa mu ishirahamwe hamwe n'ibindi. Iyo Délai Moyen de Paiement ibaye nini muri rusangi bishobora gutuma ishirahamwe ribura amafaranga yo gukoresha mu vyangombwa vyaryo, kandi naryo nyene rikitirirwa ko riteba mu kuriha imishahara hamwe n'ibindi. Mwifuza kuronka urukurikirane rw'izi siguro, turabatumiriye kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Murakoze naho ubutaha.